Ndakuramukije mwene data, ndakuramukije inshuti yanje, karibu hano kuri runo rubuga rwa Parole de Paix de Réconciliation canke ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe. Uno munsi dufise ca kiganiro kibandanya, narababwiye yuko igisomwa twari twatanguye ku bijanye no kugaruka kwa Yesu twacize mu minsi novuga nti mu bice indwi, ntikirahera ariko nipfuje gusangiza benshi boba batakibonye kuri ubu batakibonye canke batavyibuka kubikiye basangiza kuri uru rubuga. Nezerewe cane no kubakira hano kubera yuko ahaye ni muhira, karibu ni iwawe nawe. Ego ndashaka kubwira yuko ivyo turiko turaganira bifise ishingiro ku Mana yaturemye, bifise ishingiro kuyo turiko turava niyo turiko turaja. Ni ukuvuga twebwe abaremwe, twebwe abantu ntidukomoka ku nkende canke ku kindi kintu. Imana niyo yaturemye, niko tubizi, naho hari vyinshi bivuga ibindi canke n'izindi nyigisho zitamukunze. Uko turiho, uko mumbona canke mubona n'abandi, ubu bugingo turimwo uyu munsi buzohera. Inyuma y'ubu bugingo hariho ubundi bugingo. Ubwo bugingo ariko burimwo imice ibiri. Hari ubugingo bw'amahirwe, hari ubugingo bwiza, ubugingo bw'amahoro, ubugingo buzotuma abantu babaho neza ubuziraherezo. Rero kugira ngo uronke ubwo bugingo hari inzira imwe gusa. Iyo nzira imwe ni Yesu Kristo. Niwe Yesu Kristo yabwiye asobanurira umunyabwenge yitwa Nikodemu, aramubwira mu gisomwa dusoma muri Yohana, injiri yanditswe na Yohana gatatu, igice ca gatatu kuva 16 gushika kwa 18, niho hatubwira aya majambo akurikira ati: kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, uwumwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mw'isi urubanza, ariko ngo abari mw'isi bakizwe nawe. Uwumwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Nkunda kuganira n'abantu bakambaza n'ibibazo, bakavuga ati none banaka ko batizera Yesu nk'umwana w'Imana ubibona gute? Uko ndabibona canke ijambo ry'Imana ribivuga gute? Canke Imana yonyene ibivuga kwiki? Ico nico kibazo umuntu wese akwiye kwibaza. Ariko uno munsi ikiganiro nabateguriye citwa ngo abeza n'ababi bose bazozuka. Abeza n'ababi bose bazozuka. Yari wa munsi muri ca kiganiro cejo mundi duherutse twavuze yuko Mwami Yesu azoza ahagaze mu bicu. Abasinziriye mu Mwami, ni ukuvuga abapfiriye mu Mwami, bobo bazoca baduzwa nk'isumaku bamusange mu gicu inyuma y'inzamba y'umumarayika. Hanyuma abazoba bari muri Kristo nabo bazoca baduzwa. Ego Pawulo yandikiye abanyekorente, ibi bintu si bobe bitanguye gucanga, si bobe bitanguye kumera nk'ibivanze canke ngo bigore. Hariho abantu bitwa abanyekorinte babayeho kera, kandi n'ubu aho hantu igisagara ca Korinte kiri aho mu Bugiriki. Nibo babajije Pawulo arabasigurira ati ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga
abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Amen. Iri jambo ryari ryiza ko ndaribasomera, kandi reka tubandanye. Nagira ngo ndabagire ico bita kubasangiza, kubasangiza bavyita gusangiza ecran, yego. Ibi nibiri ku rukuta twandika rwa rukuta nababwira rwa parole de paix de la réconciliation, ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe. Cari igice ca kabiri n'ubu, kandi n'ubu ugiye kuhasoma woharonka. Hatangura mu nshuti zanje ku kibazo kijanye n'igihe co kuzuka kw'abapfuye, mbona ivyicira bitatu vy'abo bantu bazozukira, hasigaye bibiri muri vyo. Ego, hari ibice bitatu, hari abantu bazozuka incuro zitatu canke bazutse incuro zitatu. Aba mbere muribuka aho Yesu yazuka, aho Yesu Kristo yazuka, habonetse abantu bazutse ico gihe, mbere biyereka abantu benshi. Abo twumvise ngo barazutse, ntitwasubiye kumva ngo barapfuye canke basubiye mu mva, oya. Iyo barengeye n'Imana ihazi. Muvyo dusoma ntavyo ndasoma. Abandi igice ca kabiri, aho ishengero rya Yesu Kristo rizodugirizwa, abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Bazohurira mu bicu n'abera bazoba bakiriho. Abo ntibazopfa, ariko bazohindurwa nk'uko mpeje kubibasomera. Inyuma yaho imyaka 3 n'inusu, intambara ya Haramagedoni izoca yaduka. Umwami Yesu Kristo niwe azoyitsinda, maze ace ashinga ubwami bwiwe hano ku isi. Ubwo nabwo buzomara imyaka 1000. Abera, abagororotsi bazutse bazomufasha gutwara muri ico kiringo. Inyuma y'ubwami bw'imyaka 1000 hazokwaduka iyindi ntambara ihambaye, izoba yitwa iya Goge na Magoge. Aho n'ahantu iheze niho abapfuye bose batari bwazuke azozuka, bacirwa amateka, bacirwa imanza. Abo nibo bazoba bari mu mugabane w'abazutse mu kuzuka kwa kabiri. Twebwe ariko twifuza kuzoba mu bazozuka mu mugabane wa mbere. Nawe ndabipfuje ko uzuka mu mugabane wa mbere canke baterurwa mw'ishengero. Raba tubisome. Daniyeli yaranabivuze, nibaza ko nico maze kuhabasomera. Muri 12 igitabo ca Daniyeli handitse ngo, kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mw'ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurira ubugingo budashira, abandi nabo bikangurire ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. Ndibaza ko nigeze kubabwira inkuru ya Kenerazaro n'umutunzi yahora amufata nabi, akareba ubwazi gafyeta ibisebe vyiwe, ibintu nk'ivyo. Uwo muntu mwaramwumvise amahirwe yarimwo n'amagorwa uyo wundi yarimwo. None ntimuze mutangazwe n'ico, kuko igihe kija kuza hari abari mu mva bose bazokumviriza ijwi ry'inzamba ryiwe, aho bazokumvira ijwi ry'inzamba bakazivamwo. Abakoze ivyiza bazozukira ubugingo, abakoze ibibi bazozukira gucirirwa iteka. Vyumve neza, kuvyo tumaze gusoma no gutahura, abantu bazutse ntibazozukira rimwe. Ntibazozukira rimwe. Hariho abazomara umwanya muremure, kwa kundi bakunze kuryamira. Igihuzu gikingiriye ahera cane c'urusengero gitandamukamwo
kabiri. Imva ziruguruka, imivyimba myinshi y'abera bari basinziriye irazurwa, bava mu mva, bamaze kuzuka bashika mu gisagara cera babonekera benshi. Abo nabababwiye nti abo n'abamaze kuzuka. Vyabaye ryari? Umunsi Yesu apfa ku musaraba, amaze kuzuka ku musaraba. Avyumvise, amaze kuzuka. Hanyuma ibindi bisomwa navyo twaramaze kubibasomera, ntitugomba bene data ko muyoberwa ivy'abasinzira itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare na babandi badafise ivyizigiro, kuko twizera ko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nabo. Amina. Ibi twarabisomye, twamaze kubisoma turabitahura, ariko hariyo n'ayandi majambo nko dusoma nko muri Luka 14 avuga ngo nimwagira amazimano ufume utumira aboro n'ibirema n'abacumbagira n'impumyi, kuko badafise ivyo kukwishura, uzokwishurwa mw'izuka ry'abagororotsi. Aya majambo arakomeye. Ari narabandanya ngo asangwa bapfuye batazuka na Kristo ntarazuka, ariko noneho Kristo yarazutse mu bapfuye, niwe yahurije yatanguriye abasinziriye. Kristo yarazutse bagenzi. Si ku munsi mukuru uwo umwe duhimbaza wa Pasika ko Kristo yazutse. Kristo n'uwo yarazutse. Hanyuma muri Yohana 20:14 mu vyahishuriwe Yohana hatubwira ngo urupfu na kuzimu batererwa muri ca kiyaga caka mu muriro. Nico rupfu rwa kabiri. Ibi byose ibi navyo nibitaraba, ariko ivya mbere nababwiye vyarabaye. Kandi turasoma muri Matayo 12:36 avuga ngo kandi ndababwira yuko ijambo ryose risunitswe n'impwemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. Muragerageza muvuge make, kuko ngo ijambo ryose muzovuga risunitswe n'impwemu muzoribazwa ku munsi w'amateka. Hariyo mu vyaha bitababarirwa icaha co kurogota kuri mpwemu yera. Ego ico rero naco mucirinde muciyubare. Ego nuko hariho ikindi gisomwa kidufasha kugira ngo dutahure ibi byose. Kubadoronka karyo bagashobora gusoma ivyahishuriwe Yohana, dusoma aya majambo ngo mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana, nibo batasenze ca gikoko canke igishushanyo cacu, kandi ntibemeye gushirwako ikimenyetso cacu, kandi gushirwako ikimenyetso cacu mu ruhanga canke ku kiganza. Harabandanya ngo baba bazima bafatanya na Kristo, abo batemeye, kuganza imyaka 1000, abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Nakubwiye nti inshuti yanje mugenzi, ndakwifuriza kuba mu bazozuka ubwa mbere, kandi birashoboka. Ntiwibaze ngo je namaze guporomoka canke byaramaze gukwira, oya. Hanyuma uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha ku bameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Ibi tubisoma mu vyahishuriwe 20
kuva ku karongo ka 4 gushika ku ka 6. Nari namaze kuhasoma, ariko aya majambo arakomeye, ni amajambo dukwiye kwama turiko turasubiramwo kugira ngo tuyatahure neza. Nuko nshuti yanje, ndanezerewe no kubana nawe muri kano kanya. Wumvise yuko umwami Yesu niyaza azoza gutora abari muri Kristo, kandi abo bazomusanga mu kirere baba barapfuye canke bakiri bazima, hanyuma babane nawe, bazoheza bamufashe mbere no gutwara muri iyo myaka 1000 yimirije. Ego, aha rero muhava mumbaza muti none duhagaze hehe? Ico kibazo muwe murakibangira, kuko aho duhagaze novuga duhagaze mu bihe bigoye, kuko ivyo bishobora kuba n'uyu munsi. Mwavyumvise Petero avuga ati nimwibaze ngo nuko tubitevya, ngo nuko Imana itevye isezerano ryayo. Oya, ariko yifuza ko abantu bose bakizwa. Mugenzi, nshuti yanje, ndakuhamagarira kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Uyu munsi kumbure bishobora kutaba, ariko ukagira ikindi kiguhitana kikakubuza kuzoba muri abo. None rero wihutire kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Reka dusome Zaburi ya mbere kugira ngo hanyuma duce tuhamagara abashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Aho bivugira Imana irakumva kandi irishura kuco uyisavye, nk'uko twamaze kubisoma. Ngo mbega ngo bigenda gute? Mbega umuntu tubisomye, reka tubisangire tubifashanye nawe muri Roma, mu Baroma, ibaruwa Pawulo yandikiye Abaroma 10 ku karongo k'9 gushika kuri 11 havuga ngo, kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari wo yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Kuko ivyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazoterwa n'isoni. Amen. Nakwemereye ko ndagusomera Zaburi ya mbere, kandi nkundira ndagusomere Zaburi ya mbere, hanyuma duce dufasha abashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Mushobora kunyandikira email yanje canke WhatsApp yanje, sinzi kwiboneka ngaha, ariko nta kibazo, tuzoshiramo. Nimwa benshi mu bo mukurikirana murafise nimero yanje, muzaza mumbwire. Zaburi ya mbere ivuga ngo, hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi, ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyageze vyiwe nivyo ashira ku mutima, umurango no mw'ijoro. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma. Ico azokora cose kizomubera co. Ababi ntibamera batyo, ariko baba nk'umuguruka utwarwa n'umuyaga. Nico gituma ababi batazoshobora guhagarara ku munsi w'amateka, murambarira, canke abanyabyaha mw'ikoraniro ry'abagororotsi. Kuko Uhoraho azi inzira y'abagororotsi, ariko inzira y'abanyabyaha ijana mu mahonero. Yesu abaheza. Mana Uhoraho, Mana n'icubahiro, turagushimiye kuri uyu muvukanyi, kuri uyu yemeye uyu munsi akumviriza ibibazo. Reka dushime, tumugushikirize. Ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ushaka kwatura muri kano kanya, ego, hanyuma uzoheza undondere canke ushikire umukozi w'Imana agufashe mu rugendo rwawe.
Mwami Yesu, ndaje imbere yawe, ndiyemeye, ndabonye ko ndi umunyabyaha, ndahakanye ibyaha byanje byose, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanje, nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanje, mpakanye ibikorwa bya Satani n'ibyaha byose nagendeyemo, ndabihakanye kuri uyu munsi, nishinze niyemeje kuzokurikira Yesu Kristo ubugingo bwanje bwose. None rero ndaje imbere yawe, ndagusavye ngo umpe mpwemu wawe andongore kubaho kwanje kose. Amaraso ya Yesu yasheshe ku bwanje amvugire, ndamwemeye kuva uyu munsi, bahikire umugisha. Mu izina rya Yesu dusavye, amen. Yesu rero abahezagire, ubwo tuzosubira tuganire ubutaha, tuzogerageza duheraheze ivyo bice ndwi nababwiye bijanye canke bivuga ku bijanye no kugaruka kwa Yesu. Mwari kumwe Ahire Ninahazwe, ego ubwo tuzoba dusubira aho utaha.